mwese muriko mukurikirana imbonesha kure y'igihugu ndabaramukije mu gihe hasigaye igihe gito cyane ngo abarundi bibuke imyaka irangiye President Melchior Ndadaye agandaguwe hamwe na bamwe mu bo bari bafadikanije kurongora igihugu aba n'abandi baribaza mbega ijoro ryo kuwa 20 rishira kuwa 21 gitugutu igihumbi kimwe amajana 1993 byagenze gute kuri President Melchior Ndadaye gushika agandagugwe uruhara rw'abasirikare n'abajejwe umutekano bico gihe rwabaye uruhe kugira ngo ibara ryabaye ntiribe gushika uno munsi hariko hakogwa iki haba mu Burundi canke mu makungu kugira ngo abarundi bamenye ukuri ku vyabaye mwigandagurwa rya President Melchior Ndadaye n'ibindi. Turi mu rugo rwahoze ari umukuru w'igihugu President Sylvestre Ntibantunganya aho twatewe iteka ryo kwakirwa nawe numwe mu bagendanye n'umuhisi President Melchior Ndadaye mbere bafadikanije mu gushinga umugambwe Sahwanya Frodebu. President Sylvestre Ntibantunganya ndabaramukije. Mwarambutse neza. Muri kino kiganiro rero tuzakuyaga nkuko nari nabamenyesheje ku bijanye n'igandagurwa ry'incungu ya demokrasi President Melchior Ndadaye Diomede Hategekimana nijenza kuremesha kino kiganiro. Ikibazo ca mbere President Ntibantunganya imbere y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye mu misi 102 yamaze ari ku butegetsi bivuga ko yaramaze guhakwa inshuro zitari nke mbega byo bari byo nivyo kuko ugiye kuraba kuba hamenyekanye yuko Melchior Ndadaye yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu haciye hatangura kuboneka ibimenyetso vyerekana yuko hari abatavyemera batabishigikiye na gato mbere batipfuza yuko biramba. Icambere twabonye nuko kuva Melchior Ndadaye hamaze kumenyekana ko yatsinze abantu barafashe akanya gatonyi kuvyemeza. Haravuga yuko mbere hari n'abari begereye ubutegetsi ico gihe baba baragerageje kugira ngo barabe ko ivyavuye mu matora batoba ihindi ntumbero bimwe bita kwiba amatora. Mugabo ngaha cibyo nagiye numva wararongoye umugwi ujeje gutegura amatora yarahabereye umugabo aranka ko agira ikintu na kimwe co hindurwa. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi baragize imyiyerekano y'ukwanka ayo matora, baraja mu mabarabara bavuga yuko atari amatora ahubwo ari uguharura abantu bafatiye ku vy'ubwoko. Hanyuma ico twabonye nuko mu bantu barongoye igihugu nka je nari nizeye yuko ari umukuru w'igihugu w'ico gihe yari guheza akava hasi agafata ijambo ati jewe mwarumvise ko nemeye yuko twahiganwa yatsinze. Mugabo ntiyavuze. Uwavuze yari umushikiranganje wa mbere Adriano Sibomana. Ica gatatu rero kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi wa gatandatu ho harabaye mu kambi y'igisirikare hariya Kumuha umusirikare yagerageje kugumura abandi kugira ngo bagende gutera umukuru w'igihugu yatowe, ariko baragerageje baramwamama. Mbere ndibuka yuko ico gihe bukeye President Melchior Ndadaye yatowe bamusavye kuraba ingene yofasha kugira ngo bahumurize abanyagihugu abene igihugu. Ico gihe twavuga abanyagihugu hanyuma rero Melchior Ndadaye nije yarungitse kugenda kuvugana n'abasirikare muri etat major y'igihugu, etat major y'intwara miheto. Ndagendayo hanyuma turategura n'abasirikare amajambo twovuga, ijambo rivugwa n'abasirikare n'ijambo rivugwa na jewe ngenserukira wari yatowe nserukiye n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Ndibuka ico gihe ijambo navuze nti naho vyogenda gute ntawe uzodutwara insinzi yacu. Aho ni ku itariki 16 tugere tuduge ku itariki 3 z'ukwezi kwindwi muri uwo mwaka nyene. Hoho abasirikare barasohotse mu makambi
iba ikambi ya bataillon de parachutiste umengo nakamuha barasohokana n'ibigwanisho baratera n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yatowe arategwa aho bari bamuhaye abarabaye harya mubona nyene babashinguye twabashinguye barateraho hanyuma nuko nyene babihinduye no kumwango wava kuri hotel Source du Nil winjira hariya vyaraboneka kuko bari bateho rocket hanyuma umwango urameneka mugabo inyuma vyarashose naho nyene abo basirikare bateye barasubira ku murongo President Melchior Ndadaye rero ararahira arinjira ku butegetsi igeze bya 10 z'ukwezi kwindwi umwaka wa 1993 twagira tuti rero ntabizosubira rero ivyashitse kurajya amatariki ya 2021 vyatanguye kuduganurwa igihe twari mu nama igira 28 inama ya bose Assemblée Générale yishiramwe mpuzamakungu ONU i New York hari mu matariki hari mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu ntango z'ukwezi kw'icumi je ndibuka yuko ico gihe hari abanuganuga batubwira bati nyabuna ibujumbura hari ibintu biriko biravugwa ko hari abantu ariko arategura kuzotera umukuru w'igihugu umunsi yagarutse ico gihe ndavyibuka neza yuko tugarutse tuvuyeyo abasirikare barinda umukuru w'igihugu bari bafashe ingingo zikomeye cyane kujyo kumukingira kubyo no kumutahana mu cimbo barabara bamwe batari biteze barayibonye ku kigo c'indege hama mu vyerekeye naho ivya politike abo mugambwe Sawanya Frodebu bafatanije n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ico gihe bari bafashe abanyagihugu baragenda gutegera Ndadaye ari benshi kugira ngo babereke abo bantu bipfuza yuko ibintu boshira mu ivyo by'inguvu bigenduko nyuma Melchior Ndadaye inyuma diko ndasoma niho mbona yuko mengo ari kintu nawe nyene yikeka kuko inyuma twaragiye mu gihugu hagati nibuka neza umengo ni Makamba ariko ategura ivyerekeye kwakira impunzi ariko ziragaruka haba mugabo kandi arugurura n'umwaka wa gisirikare mwikambi y'abasirikare y'Imabanda n'abanibuka neza hanyuma rero ico gihe yaravuze ati nyabuna abasirikare mwitonde ntihagira abata amakaga ngo mugende mu vya kudeta uburundi ntihagira azohava babugira kurya bagize ibihugu vy'abari vya Liberia vyande vyari mu ntambara ico gihe aho hari indwi imwe isigaye hataragera ku itariki 21 hanyuma imbere yaho President Melchior Ndadaye yaragiye mu nama yahuza abakuru b'ibihugu ba Afrika n'Ubufaransa mu gihugu ca Maurice agaruka kwigenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'icumi agarutse rero twari mu nama shikiranganje twakuko bisanzwe hari inama zishikiranganje ziteganijwe kuwa 19 no kuwa 20 gitugutu mu 1993 ico nabonye rero mu nama yo kuwa 20 nuko hageze igihe koda yuko wari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yagumaza kumuraba amubwira ivyariko biravugwa ivyariko birumva ivyavugwa ni nuko arabavuga yuko amakambi abiri ya kambi ya Muha ni kambi y'abaparachutiste zibategura ko baza kugumuka bamaze kubwira rero abasirikare ndibuka yuko wararongoye umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yahamagaye wari umukuru w'ibiro vya gisirikare aramubaza ubona mubwira ati je ndagiye kuraba nta bintu biriyo bigoye atenda byo bibogira gute turabase ngingo zankenegwa aho rero twari mu nama nshikiranganje duhejeje inama nshikiranganje jewe rero naciye ntaha muhira twahejeje mu masaa 2 naciye ntaha muhira hanyuma turabandanya mugabo icunzi cyo nuko muri ico gihe Ndadaye hari abandi bamushiriye amakuru nkayo baramubwira bati nyabuna hari ibintu biri kwera ndugwanugwa gushika naho President Melchior Ndadaye ahamagara umushikiranganje w'ikuvuna abansi aramubaza ati ivyo bivugwa nibiki mwafashe ingingo zihe ubundi atinya ko mukuru w'igihugu twafashe ingingo nibaza bavuye hariya turabategera turabamena niko bamubwiye ico gihe jewe rero urumva aho nahise ntaha hageze aharibonsha ku mayange hageze mu masaa 7 n'ijoro niho naronka telefone
mpamagawe n'umufasoni w'umukuru w'igihugu Madame Laurence Ndadaye yambwiye ati nyabuna Sylvestre ntibantunganya muragaba murifate twebwe twatewe ngaha murabe namwe nanje rero ncatangura kuza ndabaza abandi b'abagenzi nongera ndahamagara abandi bashikiranganje ndahamagara umushikiranganje ukumenyesha amakuru ndamubwira nti uraraba ivyari byo hanyuma urabe ko ni radio batarayishikira nawe arasubira arambwira ati ndabajije ati mbwe bambwiye yuko ku radio bahafasha umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yari Cyprien Ntaryamira wewe twabana hafi bambwiye yuko yatasha atevye asinziriye twavuganye n'umupfasoni wiwe hanyuma baramubwira abantu ndavugana no ari ministre w'ibikorwa wa fonction publique Leonard Nyangoma nawe nyene yarasinziriye inyuma turaterama hanyuma ndongera ndahamagara rero ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu nimbwira amakuru none bite ntigaje ndipfuza kuvugana n'umukuru w'igihugu n'ivyo ari byo atoya nimushobora kuvugana n'umukuru w'igihugu ati biragoye ati mugabo usaba ushaka kumenya amakuru reka ndaguhe telefone ushobora kuyaronderako ampaye telefone ndayitelefonyeko hace hitaba umushikiranganje w'ukwivuna basi yaririye tana Colonel Ntakije Charles aca rero amera nk'ukangutse noneho acambira ati mbese Sylvestre ntibantunganya wewe uracari muhira ndego aturacari buri akadi ku rutonde rw'abantu bategezwe kwicwa muri iri joro wewe uza kuwa gatatu inyuma y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'inamashinga bateka ati wari wa gatatu abimbwiye gutyo nongera ndatelefona nongera gusubira gutelefona wa wundi atwara ibiro by'iperereza ndamutelefonye arambwira ati natwe n'ubu turacaraba neza ati mbwo ko ndabibona umengo intambara yarose hanyuma ariko aravuga gutyo nyene nza numva amantuze amasasu ya mbere aravuze cyane nanje rero njamba muhira ndahunga ngenda mu Kamenge kugegezayo namazi imisi 3 canke ine mu Kamenge abantu bampishije ndije nyine mu cumba bakimba icumba abo bantu bashaka kugira ndavuga amazina kuko muri kidogene uza turavuga amazina kuko bakoze ibintu byiza yari umudamu yitwa Elizabeth Habonimana yakora mu biro by'umukuru w'igihugu wa Melchior Ndadaye n'umushinga ntahe wiwe Elia Nzeyimana nawe yakora muri Nades baca bambere icuba cabo barakimpebera muri ico cumba baca banyugaranirayo abantu baraza bakavuga mugabo jewe mu minsi 3-4 sinigeze nzoka muri ico cumba nivyo kurya banzanira ngaho akore mfungurira haba mugabo haragira igihe uko amatelefone bari bayaciye haragira igihe umengo mu matariki ya 2023 bongera kuyugurura bayuguruye je niho ndaca ntangura rero gutelefona ndavugana n'abambasaderi ko ndari mushikiranganje w'imigenderanire aha asinodandogura vyose ndabiheze nakubwiye vyo ari ibintu birebire hanyuma mugabo twavuganye cyane yari ubuserukiro igihugu cy'Ubufaransa ndamubaza nti mbega none ndimwoshobora kuza kunkura ngaha hanyuma turapanga neza ingene baza araza mu masa yine y'ijoro aho mu Kamenge aho ndarindi yaratoye neza haranjana kuri ambassade dushitse tuvuye mu Kamenge ko ari mu Kamenge hasi dushitse hajya kuri kaburimbi duhura n'abasoda bari korakikuza baba bere rouge ndaco batugitse hama niho yambaza ati none izi muhira byo byurazi vyari byo ndi muhira ni namahoro nashize umupfasoni n'abana ariho bari aho rero yabimbaza ziko umupfasoni wanje bamwishe mugabo arabimbisha ntiyabimbwira hanyuma rero dushitse yarantwara gushika kuri ambassade abandi bari bahungiye dushitseyo ndambona abantu batakwiye kumbwira Sylvestre ngo condoléance gatangara mwe mu bya condoléance nabuje jenyene nari tko Ndadaye yapfuye ariko sinabuze jenyene Ndadaye yari watwese nkabona bariji warabuze ico bavuga hanyuma habaye umusoda umwe mu bari bahungiyeho yitwa Lieutenant Colonel Gakoryo niwe yaje arambwira mu gutwi atereka ajya kwira condoléance umugore wawe ndawe nyene baramwishe ndamubaza ndi abana none bari hehe twari dufise abana 3 umwana umwe wa mbere afise imyaka 4 uwundi 3 uwundi yarafise amezi 4 n'igice bati ndabo tuzi iyo bari batikiretse ujya mutonyi wa amezi 4 niwe rero nyina bamwishe yaciye afatwa n'umufasoni
yasigwa na Cypriano Ntaryamira aca mujana rero ngaho niba ntwara mu cumba bari barimo rero baramunyereka inyuma rero barambwira ari vyagenze ingene vyagenze ndamenya neza ingene vyagenze hamwe tutatangura rero kuraba ingene twovyifatamo ego tugarutse mu gato president Melchior Ndadaye yaramaze kwa kenshi yarabizi ko hari abantu bahiga kumungandagura kuki atangingo zafashwe kikarebera ngo bakingiba ingingo hano kwitegera neza iyo ngingo zifatwa nande umukuru w'igihugu atanga ibwirizwa ati murafata ingingo urumva aho hose yagenda mu gisirikare kuganira nabo zari ingingo ariko arafata urumva yababwiye ati fata ingingo nisiyo rero bashobora guca bagenda mu gisirikare ngo utanga amategeko bagiye bizigira bati abo basirikare tubwira bakora basirikare tubwira barabikora ariko urabona yuko ataco bakoze ushima ataco bakoze novuga nti igihe Melchior Ndadaye bukeye ku itariki ya 21 mu gitondo uko burya Ndadaye yapfuye mu masaa 3 n'igice saa 4 ugihe bukeye bari bamwambitse impuzu za gisirikare kugira ngo base nabo mwegeza hanyuma bararondera n'ukuntu boraba abari bamukingiye boraba ingene bomuhungisha baciye ku rukuta kujya hoteli itandukanye ijya hoteli Source du Nil na harya yaba hanyuma rero mugabo bataguye gukurungika umuntu yari umukozi mu gikoni yarabaye umukozi mu gikoni kwa Melchior Ndadaye yarabaye umukozi mu gikoni iwanje yarabaye n'umukozi mu gikoni kwa president Nkurunziza mugabo ayiva kwitaba Imana hanyuma rero baramusimbisha kugira ngo arabe agiye gusimba asanga hose huzuye abasirikare aca yongera kugaruka ati nyabuna hari abasirikare hanyuma ingingo yafashwe kwabaye uko bagira ngo reka tuje kumukingira bamutwara mu ikambi iyo kambi yo kumuha bamutwaye kumuha rero bari kumwe n'abantu bose bakuru mu gisirikare umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare umukuru w'abajandarume abandi bakuru mu bya gisirikare niho bari birananirana ko bashobora gutanga amabwirizwa amategeko kuri abasirikare bato bavuga ngo bagumutse haraza abasirikare bavuye ku ikambi y'abaparashutiste bati duhe Ndadaye n'ibitutsi byinshi n'ibiki birabura ko hagira umusirikare atanga itegeko kuri ivyo nyene kuba atatabaye ku Kirimba mu gihe vya Muzinga byari bitanguye kumvikana kuraswa harabavuga yuko vyakorwa n'intwazangabo naho bavuga yuko ari abasirikare bato aho niho hari ibibazo byinshi by'igisirikare cy'u Burundi twari tukizi nyine kimeze nta musoda muto yo kwirirwa ashaka ngo bishoboke habana gatonyi canke kubagira ngo n'abasirikare bakenyi twari kubona n'ayandi makambi mu gihugu hagira icakora kugira ngo aze gutabara umukuru w'igihugu jewe mu byo natohoje novuga ko atadakimwe cakozwe cerekana yuko cari mu nzira yo kugira ngo dutabare umukuru w'igihugu je namangira gusomye igitabo canje naravyanditse navuze nti bari gushura kugira bati ndimica umukuru w'igihugu turi ngaha tuvona dupfana nawe mugabo ivyo bagiye kurondera bagiye kumubaha baramubaha bati nguyu bamubahaye niho baca mutwara rero mu ikambi y'abaparakomando niho bamwiciye hari mu baparashutiste niho bamwiciye mu masaa 3 n'igice saa 4 ingene vyagenze sinobivuga hari nabagiye babisigura neza gusumbya kuko bari babirimo hari navuga yuko Melchior Ndadaye yasavye abo basirikare bamutwaye aho muri yo kambi bamutwaye muri Blende ati ntimworaba handi mu nshira he mu makariti mbwa abandi bakamutwara mu ikambi umuntu agaca yibaza kandi abona yuko abantu bagumutse bamwe no muri yo kambi barimo canke hegereye mbere ahavuye abaza bagumutse wewe urashobora gura umusoda erega hari ikintu gikomeye cyane kandi abasirikare bico gihe batizo kuja dusigurira uri umusoda mukuru wizi vyerekeye strategie na tactique militaire urashobora kubona iyo abantu bavuye bagutera barondera umuntu baje gutera hama wagira utingiye kumukingira ukamutwara hiyo nyene abateye bavuye urashobora kubitegera ivyo wewe je vyarangoye gutegera n'ubusida bitegera
cane cane muri kino gihe nkuko bivuze ukuri kuja habona twari dukwiye gusigurirwa ndetse tukabitegera kugira ngo ntiduze dukangariza kugwire ngo turiho turakangaza tumenye neza icatugoye ntibizokongere kuza bitugora mu buzima bwa kino gihugu. Ntivyumvikana rero yuko bamutwara hiya, ntivyumvikana yuko habura n'ikambi nimwe mu gihugu igira iti twebwe turagiye gutabara, turagiye guhangana nabo bagiye muri ako kaguma, haba ngahi Bujumbura aba hehe. Mu 1965 aho haba abasirikare nyene bashatse kugira kudeta ngaha mu kwezi kwa 10 twarabonye yuko hari abasirikare batari muri abo bariko baragira manevre ngaha hafi baba komando b'Igitega nabo bari mu bantu batumye iyo kudeta bayirwanya. Aho byarabodetse mugabo aho handi umuntu aribaza ati habuze iki. Nivyo bintu nyene kurungira ngo abiga kahise bazoja kudusigurira mu myaka izoza. Ibyabaye bya unugushika no munsi biravugwa cyane yuko abagize uruhara cyane ari abasirikare. Mbega abatari abasirikare aho twita abasivile muri mu Gifaransa bobo nta ruhara bari babifisemo mw'iryo gandagurwa rya nyakwigendera Melchior Ndadaye. Muvyo nagiye nabonye muvyo nasomye urabona yuko muri uwo mugambi hashobora kuba harimwo abanyapolitike bafatanije n'abasirikare. Muzosome igitabo ngero gusohora nacise mu Gifaransa Burundi démocratie piégée. Nise kuri ico kigabane ndibaza ibibazo vyinshi burya jewe ndiko ndiga ivyo vyose mfata yuko ijya kudeta yabaye kuwa 21 gitugutu mu 1993 bikanka bayibandanije gushika naho bayiheraheza igihe je bankura ku butegetsi kuwa 25 z'ukwezi kwa kwindwi mwaka wa 1996. Ugiye kuraba rero mu vyagiye vyandikwa mu raporo yagiye agirwa aba ivyagiye bitohozwa na leta, aba ivyagiye bitohozwa n'ubucamanza ngaho Burundi na sentare, aba ivyagiye bitohozwa n'abandi baje ngaha muri kino gihugu baba abigenga muri amashira hamwe avuga yuko adaharanira vya politike, haba mu vyagiye biratozwa n'ishira hamwe mpuzamakungu ONU. Urabona yuko bashika yuko bavuga yuko harimwo abanyapolitike bafatanije n'abasirikare bakuru. Abanyapolitike mubona byo bifitanye isano n'abahora ku butegetsi batari bakiri ku butegetsi. Ntando bari kuva heye bane barabatahora abahora ku butegetsi. Muri cyo gitabo cyane ndakubwiye nanditse ndiko ndaraba ingene bagarutse ku butegetsi nyuma yo kudeta ubwo ndaje yiwa bagiriye jewe kuko nakubwiye ko je mfata yuko yari yabandanije hanye mugaho bakayiheraheza. Warumva yuko abo twari twatsinze mu matora yo mu 1993 ari baciye bagaruka ku butegetsi. Umukuru w'igihugu twari twatsinze muri 1993 niwe yagarutse. Abashikiranganje atari bake biwe nibo bagarutse. Abantu bari basangiye amabanga akomeye mu muganga w'adasigana iproda twari twatsinze mu 1993 nibo bagarutse muri ico gihe. Kandi no mu raporo mvuga abonye nayo mazina niyo uwonda yagenda agaruka igihe cyose. Ariko reka kuri ubu ivyo tubirekere abagenda batohoza hoho bambajije n'amazina no yavuga. Turabe nko mwayivuze namwebwe ati muri rya joro mbere gushika ku igenekezo rya 2023 kwezi kw'icumi imihora amatelefone barayiciye. Mubona yoba yaciwe kubera iki? Imihora yaciwe n'abari ko ararondera gusenyura ubutegetsi. Hanyuma rero aho kuyisubiza musubira ukore ni hamwe bamaze kugondozwa byabangiye, kuko buriya bimaze kubangira ntugire naho nyine ngo byaroroshe. Baratanguye barasaba yuko bogirirwa ikigongwe. Ivyo zose no kwandika aho byanditse. Barasaba ko bogirirwa ikigongwe, bavuga ngo amnesty yabagiye muri urwo ruhisha. Ariko twebwe twaravyanse kuko ije wico gihe Melchior Ndadaye amaze kugandagurwa akadagandaguranwa n'umukuru w'inamashinga amateka Karibwami Ponsiano
akagandaguranwa n'icegera c'umukuru n'amashinga amateka bimaze ubutejire, akagandaguranwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Ndayikeza Juvenal, akagandaguranwa n'uwararongoye ibiro bikuru vy'iperereza documentation nationale ndi kumwami Richard n'abakenyezi babiri, umukenyezi wanje Nshimiyimana Ezebi n'ubundi mukenyezi w'umubanyi yitwa Silvana. Bamaze kubagandagura, urabona ari uko rero harimwo muri abo bagandaguye abari hejuru mu nzego, kuko ibizwa shingiro ryavuga yuko iyo umukuru w'igihugu atahari bimwe bidashobora ko acasubirirwa uca aja hejuru n'umukuru w'inamashinga amateka, urabona bari bamwishe. Umuntu ari ushobora kugwazagwaza akagira ati hate mukuru w'inamashinga amateka icegera ciwe bari bamwishe. Nukuvuga yuko rero inzego urwego rwa nshingwa executive utashobora gukora, kuko urumva umutwe bari bawutwaye. Hari hasigaye rero umushikiranganje wa mbere, nawe ibwizwa nshingiro ntibyavuga yuko ari ashobora guserukira umukuru w'igihugu haba namba. Cyo bituma habaye ibihe bigoye. Je ndibaza yuko nabo rero baza kugira ngo tubagirire ikigongwe, bagira bati abo bantu baza kubona yuko ataco bagishoboye, bace baza badupfukamire badusabe bagire bati turaye ikigongwe. Ariko twaravuze tuti suko bigenda. Inyuma rero mugabo turagwazagwaza buhoro buhoro gushikaho n'abasirikare bagira ibitangazo bya kabiri bavuga yuko nabo nyine babajwe n'itwa rya President Melchior Ndadaye, ko basavye ko makungu yofasha kurondera neza ivyabaye, kuko urazi ko haciye hakurikira n'ubwicanyi bwatwaye abarundi benshi, bahoga ubwoko, bahoga imigambwe, baja muri ivyo. Inyuma rero tutangura kurondera uburyo natwe nyene twabivamwo buhoro buhoro. Mugize muti abagize kudeta baragondojwe basubiza ubutegetsi, mbega icatumye bagondozwa n'igiki? Icatumye bagondozwa nuko hariho ari bari bateguye kwica batashoboye gufata. Jewe nakubwiye yuko mu batezwa kwicwa nari wa gatatu, inyuma y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'umukuru w'inamashinga amateka Karibwami Ponsiano. Leonard Nyangoma nawe nyene mu batezwa kwicwa yatezwa kwicwa, ariko nawe nyene yarabasize. Hanyuma urumva rero wateguye kwica abo bantu ugasanga bagusize, birakugora ucugira uti abatariho bari none bagira nabo nyene bashobora kuvyura umutwe, ucurondera ahubwo kandi nivyo bakoze, ucurondera ubundi buri gufutanganya kugira kuri ubu abantu bagire bati ababikoze n'abato bato, ukarondera nyene wofutanganya. Kuko inyuma yaho urumva yuko abashitse muri ambassade y'Ubufaransa uwo munsi wa coup d'état kare baragenda bakavuga hirya no hino. Jewe nshitseyo naho nasanze umutambukanyi wanje baramwishe, naciye mfata ibintu mu minwe, ndatunganya abantu bose, ndababwira ingene tuza kwifata kugira duhangane n'iyo coup d'état. Ndababwira ndi dutegerezwa gutandukanya ibintu bibiri, gutandukanya ivy'umugambwe Sanganyafrodebu birukwavyo, dutandukanye ivy'umugambwe Sanganyafrodebu n'ivya leta. Ibiraba leta hariho umushikiranganje wa mbere yari umupfasoni Sylvia Kinigi. Ibiraba umugambwe Sanganyafrodebu, je umugambwe Sanganyafrodebu nari wa gatatu, inyuma y'umukuru w'umugambwe Melchior Ndadaye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Ponsiano Karibwami. Jewe nari umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru, imigenderanire hamwe n'umuvugizi w'umugambwe, nari wa gatatu. Mugabo hari nabishira mu mutwe rimwe na rimwe ngo wa kabiri, kuko nije bakunda kumva aya maradio yanyu natari kwa menshi, nije ndakunda kuyavugiramwo, kuza kumenyesha amakuru ndabigira, kuja kuraba aba diplomate bikibije ndabigira. Wumvise yuko n'igihe Melchior Ndadaye yari yabonye ko bagira ko batamwe umugambi kuri ya tariki 16 kwa gatandatu, ariyo yarungitse kuza kuraba abasirikare, nagira ndagacishemwo. Hari n'ikindi gihe hari jambo Buyoya yari yamutumye, hanyuma inyishu nije yirungikanye atuzoge tubwire Buyoya ibi nibi. Nari umuntu atuma byinshi rero mu mugambwe. Urumva rero dushitse ngaho jewe nije naciye mfata ibiraba umugambwe Frodebu. Hanyuma dutegura ingene dushikiriza
abanyagihugu bene Burundi uko ibintu vyifashe cambwira nti we mushiranganje wa mbere fata abashiranganje bawe je nanje ndafata abafrodebu sinsubire kubona umuntu atari muri leta Melchior Ndadaye yashinze aja kwicara mu nama uri kuragirisha y'abashikiranganje atari umushikiranganje ntibishoboka ivyo ntibigirwa ni umuntu yagira mu frode baca kuvuga araza tuvugire muri frode ka muganga hanyuma rero ni bokumenya ngo utariki 25 z'ukwezi kw'icumi twasoje amatangazo abiri itangazo rya mbere rya Sylvia Kinigi yarushikiranganje wa mbere n'itangazo rya kabiri ry'iwacu umugambwe s'abanyafrode kugira tubwira abarundi yuko tukiriho vyaratumye mbere n'akamorale gasubira kuduga. Inyuma yaho haraciwe urubanza abasirikare bato bato bagirizwa na Ndadaye hari abavuze ko urwo rubanza yari inkinamico mwebwe mubivuga kwiki? Ubwa mbere hoho nukumenye yuko kugenda dutohoza ivya kudeta burya byari byatanguye kuri irya itariki ya gatatu y'ukwezi kw'indwi mu 1993 kuko hariho abari bafashwe kijya gihe barafungwa mbere no kumenya yuko kuri tariki ya 2021 abo bari bafashwe bagapfungwa abasuye kugira kudeta bagiye bakabapfungura bagaca bagarukana muri kudeta hariho rero amatohoza yari yatanguye kuva ku igenekerezo rya gatatu z'ukwindwi ni cambere aho nyene mbere kuri ivyo by'itariki gatatu y'ukwindwi cyo ndokubwira nuko ubwa mbere tubivuga jembo numengo abantu basa n'abatavyemera ivyo turiko turavuga mugabe cagiye kwemeza ni iraporo twari twaronse twahawe n'umukuru wishira hamwe Onatel atubwira kuri tariki gatatu yuko hari abasirikare bagerageje kugenda guca naho nyene amatelefone hafi mu Ngagara hariyo narya centrale yajya mu Ngagara umengo ni nyuma ya université directement kuno munsi hanyuma rero baratubwira n'amazina yabo basirikare muri abasirikare rero bari barimwo harimwo umunyamabanga mwishikira w'umukuru w'igihugu twari twatsinze yararimo hanyuma bayibwiye ubwa mbere tukibivuga ntibavyemera mugo tubaze kwerekana iyo raporo niho rero watwagiye muri ico gihe yaca afata ingingo yuko uwo munyamabanga mwishikira wiwe n'ubundi musirikare mukuru yatwara amenga yakora mu bya Onatel nawe nyine baca bafata rero abo baze kugira kudeta ya 2021 baciye bagenda barabarekura ivyimanza muko bivuze byatanguye igihe habaye kudeta yo mu 1996 Major Petero Buyoya agarutse ku butegetsi ico gihe haheze imyaka 2008 baratanguye ibanza barazica wewe vuze uti ninki na mico niko abantu bavuze je mvuga nti kwari ukurondera kuri ubu ingene abantu bigirira ca kigongwe badusaba tukanka muri ya minsi yakurikiye ijya kudeta mu 2023 kuko ugiye kuraba ubwo rubanza ingene gwatohojwe ingene gwagizwe emwe nta kintu ndakimwe cerekana urubanza kirimo baye nkawe yari nginamico ubishima ari n'uwaserukira leta kuko burya mu rubanza nk'ubwo umushikiriza amanza mukuru procureur général de la République abaserukira leta kuranzi yagwemeye yavuze ati ntavyo nemeye ndasavye ndagunguruje twebwe twari twabuza abacu muri rya kudeta no kuvuga umupfakazi wa president Melchior Ndadaye umupfakazi wa Karibwami umupfakazi wangida kumwamirisha umupfakazi wa Ndayikeza jewe kuranze twagwemeye natwe uwaturanira yavuze ati navyo twemeye urumva tuca dusaba ko gunguruzwa mbega urazi yuko ico gihe 1989 gushika rutari rwasubire kugira kugurugo nanari
ndakwaze kandi wewe woza guca urubanza nukuri rw'abagize burya bwicanyi bwatwe mukuru w'igihugu Ndadaye, hanyuma ntiwegere uhamagara umuntu nka ntibantunganya ngo hagire ivyo aza kuvuga imbere y'ubutungane, wumva vyumvikana ugira ngo uriko uraca urwo rubanza, ugira ngo uriko urarondera ukuri. Ntuhamagare umupfakazi wa Melchior Ndadaye ngo wumvirize. Yego urashobora kuvuga uti hariho umwavoka n'ibiki, ego mugabo umwavoka arakuburanira. Umwavoka ntashobora kuvuga ingene yabonye ibintu vyagenze. Umupfakazi wa Melchior Ndadaye yarabonye ingene vyagenze hariya ku Kirimba. Jewe narabonye ingene vyagenze muhiri wanje, naravyumvise. Jewe narabonye ingene vyagenze hariya, ariko urubanza rukaza rugahera utumvise abantu nk'abo batuma urubanza. Jewe ndagira nti abantu bariko barondana ingene bafutanganya amabesha abantu ngora cy'u rubanza mvuga ibintu uko biri. N'umuntu cyo gitabo nakubwiye naravyanditse, navuze nti c'était une tentative de s'auto-amnistier. Mu Kirundi navuga ni ibintu bagerageje kugira ngo bashobore kwigirira ikigongwe bonyene. Uwa mbere rero akeneye kumenya ukuri kuri ibyo bintu byabaye ku itariki ya 21 mu Gitugutu no mu Burundi, kuko ubwa mbere nibo bari batuma umukuru w'igihugu, ubwa kabiri igandagwa ry'umukuru w'igihugu nibo ryakwegeye, ribakwegera muri byo bwicanyi wabonye bwakurikiye, ruranakwega no mu ntambara yakurikiye. Abo nibo ba mbere. Mugabo kandi hari n'abandi nivyo abantu babuza ababo, umupfasoni n'abana basigwa nabo bantu. Umupfasoni wa Melchior Ndadaye n'abana asiga, umupfasoni wa Karibwami n'abana yasize, umupfasoni wa Ndayikeza n'abana yasize, umupfasoni wa Ndikumwami Richard n'abana yasize, umupfasoni wanje ndukuvuga jewe ntibantunganye, umukenyezi wanje n'abana biwe yasize, umugabo nyakwigendera nawe na Resta Byimana mugabo atwaye n'ingwara wa Silvana n'abana yasize. Turakeneye kumenya ukuri. Aha simbu nari nibagiye no kuvuga n'ababura amatari bandi bakurikiye, harimo amatari wo mu Kirundo Mengo, bura amatari w'ibubanza, hariho n'abandi babura amatari w'Igitega n'Ikaruzi no nyine bakurikiye muri iyo minsi. Kubera ico turakeneye kumenya ukuri kuri ivyo vyose. Uko kuri kukamenyekana izo bifashije igihugu muri iyi nzira turimo y'ukurondera kunywanisha abarundi. Jewe iyo ku mutima wanje bambajije uwishe umukenyezi wanje naramugira ikigongo, kuko niyo abakiriho ndabisubira ndabivuga minsi yose, niyo abakiriho ateza kuba gowe yarahumiwe, kubera kuko ashobora kubaza ati nagira ngo ivyo ndakoze bizotuma abantu bacika intege, none rero bantunganya uzi umugore wiwe aracavuga baye kuko twara tuvuga kera aguma hagaze bwuma niko twavuga none nibiki. Atezwa kuba rero umuntu agowe. Burya rero umuntu yagukoreye ikibi, niwe umukiza siwe yikiza. Jewe uwo munyerekano za kurondera kumukiza, mugabo nawe arafise ica ategerezwa guha igihugu, nuko kuri avyigirira wenyene canke bica mu nzira y'ubutungane. Ubu biriko raca mu nzira y'ubutungane. Ico nohanura rero nuko muri iyi nzira, ico nohanura nuko abantu bose bakuyugurura, aho kwizirika, ahubwo akagira bati ni gihe ciza turonse kugira dufashe igihugu kurengera aryama twagitayemwo, kandi dufashe igihugu kugira kizoro nk'inzira ejo y'ukuraba ingene kuri ubu yo tugira imbabazi. Bakabitegera bakavyumva kuri ubu mbere natwe turi ngaha tukiriho, abimana naye tukatukiriho tukabafasha kugira ngo bitegere. Urubanza rero rubaye ni vyiza, kuko muri kino gihugu haragiye haba amanyembwa nkayo, ntihagire imanza ziba, hanyuma ugaca usanga biciye bigoma bigaruka mu mitwe y'abantu, ugasanga ivyabaye mu 65 wewe uri umwana w'uyu munsi ubivuga kuko umengo warabibayemo, kubikubabaza nkuko umengo bya warabibayemo. Bibabaza kubera iki? Kuko atakuri kwize kumenyekana. Ni kuki sinzi ko abantu bayibona neza, ni kuki abantu udasanga bakiyabaye cyane kuvuga kwa Gasore? Nabuze gituma urubanza rwaraciwe, ababikoze baracibwa urubanza, byaragoranye nuko mutabizi. Ahubwo nukuza turarondera umwanya wo kuza turababwira twebwira n'abarundi
vyaragoranye ku bwa mbere bagica imanza z'abishirwa gasore intwara y'ababirigi yari mu misi yayo ya nyuma yaragerageje gukingira abamwishe babacira imanza zoroshe mugabo inyuma tumaze kwikukira leta y'u Burundi iti nono izo manza tuzemera turazisubiramo barazisubiramo urubanza rucibwa n'abacamanza b'abarundi b'Urundi bwikukiye harabaye abacira urubanza zo gupfa baradabica barabishe haraba n'abacira urubanza zo gufungwa haraba n'abandi imbere baciwe zitozito abantu baramenya neza bati abishoboka gasore naba biramenyekana jewe sinumva ashigikiye naho wanyiciye sinumva ashigikiye urubanza bwo kwica mugabo urumva nico gihe niko byari bimeze ikibazo gusa aho gisigaye kuri rwa gasore ni hagati y'uruhara rw'abatwara ico gihugu c'Uburundi ico gihe ababirigi yuko hari uruhagwa rurimo ivyo navyo ubirondera uciye mu zindi nzira za diplomasi kandi baza ko bishoboka nukuza turahanahana ivyumviro hari ibintu bishoboka muri ivyo urumva rero iyo urubanza ruciye neza abantu bakunda kuko waciwe ntibakiza bagitanga ko bajamba nico gituma habaye n'igihe abishirwa gasore ababaturukako n'abiciwe batuka rero kuri rwa gasore bahuye bakagirirana imbabazi hagati yabo bogene abo baganwa b'abatare nabo baganwa babezi biciranye kuko babonye ukuraho kuri naha rero kuri kurakenewe kugira ngo gushore gufasha abantu kugira ngo abantu dushobore kwama turi muri iyo nzira atayindi shoboka ntayindi zirishoboka atari kongera kunywana mugo tukanywana duciye kukuri tutagira dukangariza kugwira kuko babonye ukuraho kuri naha rero kuri kurakenewe kugira ngo gushore gufasha abantu kugira ngo abantu dushobore kwama turi muri iyo nzira atayindi shoboka ntayindi zirishoboka atari kongera kunywana mugo tukanywana duciye kukuri tutagira dukangariza kugwira hari igihe twavugana na Major Pierre Buyoya hari ku itariki 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1996 hari haheze iminsi 2 agize kudeta naragiye kumuraba tufashijemwo n'abantu bamwe twari kumwe n'uwaserukira igihugu ca Amerika ngaha ico gihe kuko diwe yari yankiriye turi kumwe kandi n'uwaserukira igihugu c'Ububirigi muri ico gihe hanyuma rero Major Petero Buyoya agerageza nk'untera ubwoba ambwira ngo abantu bagize ihomyabwoko ngo tuza kubakurikirana ngo urabona barya abantu bose ngo bafrode bagize ihomyabwoko nkamubwira nti niba frode yagize ihomyabwoko ni je nariteguye niba yagize ihomyabwoko ni kuko politique ya Frodebo ico twise mu gifaransa projet de société imigambi ya Frodebo je nayiteguye kuvugira Frodebo ni je nayiteguye je ndakunda kubipunije ndavugira Frodebo twari batanu bari bashinzwe umugabo Sauda Frodebo biyumvira byose byakorwa yari Melchior Ndadaye urazi yagiye yari Poncien de Karigami urazi yagiye wa gatatu yari jewe ndingaho imbere yawe wa kane Leonard Nyangoma urazi yari muri Maki ico gihe wa gatanu yari Richard urazi yagiye rero je ndingaha nisangwa ufise ivyemeza yuko Frodebo koko yateguye genocide banzu ufate jewe imbere yukuza gufata abo bandi nubu ndacarindire ko tazoshobora kufata ko nta muntu ashaka kuzana ibimenyetso ngo Frodebo yarateguye genocide ntazoshobora kubizana nubu ni kuguma mvuga iyo rero uzi yuko ivyo bakwagiriza atari ivyo icambere ugira suguhakana ngo ntibashobora kugira ikindi kimiki icambere ugira uti jewe mu mutima wanje ndumva ko nerade
nicyo ca mbere uvuga abantu bakavyumva ko ari ivyo. Aho rero muri ibi ico gusa umuntu yosaba abarundi tumenye, je ndakeneye kumenya ivyabaye, sinkeneye kumenya ivyabaye ngo ngire ngo ndakwihora naka, oya, nkeneye kumenya ivyabaye kuko mu mutima wanje niteguye gufasha abantu kugira ngo nuba yaragiyemo koko umufashe. Bijya bintu byo kwica umukuru w'igihugu kiriya gihe ntivyigitse, vyateguwe n'abandi. None wewe uri kibazo wowe uri kibazo wibaza ubonye mo hajya ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi mu bantu bari twarose ikivyemeza bari bagiye guca imirongo ya telefone harimwo umunyamabanga mwishike w'umukuru w'igihugu ubisanzemo ariko uca wibaza uti mbega none uwo mukuru w'igihugu yari yamutumye canke yagitamutumye nk'ivyo wewe uragerageza kwisigurira abantu kugira ngo bitegere, niyo ugira ngo narabivuze ukayivuga abantu bakavyumva. Ugiye kuraba muri iriya kudeta nyene yabaye ku itariki ya 21 ukabona y'abasirikare bavuye, ukabona bavuye mu makambi abiri yahora ari amakambi nyene yavamwo abakingira inzego z'igihugu kuri ico gihe yatwara. Urahita ukiyumvira uti none ivyo bisigurika gute? Hari ibintu bitari bike byo gusigura. Iyo ubaye abantu babimenye abubu n'abandi, iyo ugira uti ndumurongozi kirazira kurondera kuyobeka. Umurongozi yiyobeka n'abari umurongozi. Iyo ugira uti ndumurongozi kirazira guhura n'ikibazo guca utangura kurondera ahubwo nyine ugipfuvya, ahubwo uragira uti turahangana naco. Turahangana arabonerekana inzira je ndani abantu bakayibona. Ivyo byo kugira ngo abantu bazimwe wese yipangira utwe mu mutwe bigaca bihera bihebuka. Niho nosaba rero ukuri kuja habona n'abantu bazogire bati kiya kibazo koko caraheze neza, twaramenye ukuri kubateguye bagashira mu ngiro igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Mugo no kubwira yuko hari abantu bagiye mu vy'ingwano, resistance armée mu gifaransa, niho cyumvikana neza, resistance armée mu gifaransa, mugabo bagiye mu vy'ingwano mu 1993. Ego bitumwe nuko umukuru w'igihugu wari bitoreye bamugandaguye, mugabo bibutse kandi ibindi vyabaye mu myaka y'imbere mu 1972. Uburundi butigeze buronka ko insiguro ikwiye iyo vyaje biva n'ingene vyakuze bikagenda. Nico gituma je nzopfa mvuga nti nyabuna ukuri muri kino gihugu kuri ibintu byose twaciyemwo birakenewe. Uyu musi nitutabwira ugwaruka ruriko rurakura neza ivyo vyabaye mu 1993 vyabaye ariko rya Melchior Ndadaye ari ubwishingi bwakurikiye bugatwara abahutu ugatwara abatutsi ugatwara abantu mu migambwe myinshi ngo tubisigure neza. Tuzoba tutariko turategura kazoza keza kugwaruka rw'i Burundi. Uzorabe abantu b'abarongozi muri kino gihugu no munsi benshi usanga haba mu nzego z'igihugu, nzego za leta n'abashinga amateka, igisirikare, igipolisi, imigambwe itari mike, aya mashira hamwe ibyo kumenyesha Imana, usanga no mwe amenyesha amakuru namwe muzorabe kaya mashira hamwe yatanguye kera. Uzosanga abantu bari hejuru ari abantu barafise iyi myaka, abana bavutse igihe Ndadaye yatora. Uravye imyaka bafise ubu, urabe abari bayifise muri ya myaka twari mu mayira abiri ubigoranye ndega marangara nyine ico ya Ndadaye. Usanga abatari bake arabari hejuru mu nzego. Muzogenda mutohoza. Nakubwiye uko jewe bagadaga umupfasoni wanje yasigiye umwana w'imyaka w'amezi 4 n'igice. Uwo mwana uno munsi nabana rero izo ntambara ndakuye zabaye nyuma y'ufugwa Ndadaye utazigiyemo. Nagira abanye nk'ababandi bavuga ati cara bavunyira icabavunyaho ekada nta ntambara bagiyemwo. Hari haho rero bikora basigura ibintu nk'ivyo
ushobora kwibaza ngo barakumva ntibakumva kuko babona burya Burundi baje basanga intambara yaheze iyo tudacibwamo n'ibi byo mu 2015 ariko naho nyine udorabe ntibyagize ingaruka zibi zo guhangana hagati y'ubwoko nkuko jewe nari ndabizi igihe natwara nayo igihe natwara no kuvuga rero yuko tutababwiye neza ibyabaye bazoba katwebwe je nagiye muri politike ndabitumwe n'indakabiri urazoza n'abandi bamwe uzobaza uti mbega we buriya ntakisha hari hazo kugira ati nagiye mu ntambara kuko bishe ndadaye mugabo kandi uko niyo tsirinda kabiri nitutabivura neza rero tukayivuza duciye kukuri tuzoba turiko turategurira abana bacu kazoza kabi uzosanga ejo nabagize bati none abishe ndadaye nibiki umwana agashobora kuturuka kadi ninde nyice mama nk'umwana ashobora kuza akaduka ati nide mama utabivuze abandi bana benshi ibihumbi n'ibihumbi babuza abantu babo muri yabone yakurikiye tugeze rero mu mayira abiri dututse gutora nidushaka gutora rero turabakahise dutora turaba imbere tuje imbere nico gituma buriya uyu mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi hari havuga ngo kurekuranira sivyo sikurekuranira no kunywanisha ukurekuranira n'inzira igutuma munywana mu gifaransa nivyo niyita turi muri transition générationnelle uburundi bushasha abo bantu ugiye twabwiye ntubizi ibibanga mu karite ntubizi ingene abana bo bameze bafise ubundi buzima bw'iwabo kesho ubibonye wewe utamaze nawe kuba umuntu yahindutse ugira uti ubwo umwana ntangambaniye uri umuvyeyi wewe wakure muri iyo yabintu utubona ndangambaniye birashika je ndayibona gambi barabara baranabimbwira bakabwira bati we president bantu zuravuga twebwe abana tureke ahubwo zuravuga genda ubibwire barya mu mugana barya abavyeyi bacu nibo batubereye intambamyi ati nayo twebwe tumasonga mbere mbaye nk'abandi niko bavuga ko none hari abavuga bati rujya rubanza rw'abagandaguye ndadaye Melchior rushobora gutuma haba dusubira mu njyane zifatiye ku moko mwebwe mubona ivyo bishobora gushika injyane zifatiye ku moko bereke ariko nta njyane zifatiye ku moko zishobora kuva kurya rubanza hagize nawoza kugira ngo agiye kwishiramo injyane zifatiye ku moko azoba yitetereje kuko ndibaza yuko abarundi muri kino gihe ata muntu numwe yifuza gusubira mu njyane z'amoko turazi ibyadushikanye cyane noneho muri kino gihe abantu bigisha yuko cyane cyane abari ku butegetsi bigisha yuko iby'amoko atabiriho mu Burundi amoko bw'amoko kandi ico naje unize kahise ndavyemeza buri nta bwoko buriho kuko iyo haba hariho ubwoko ko tubivuga tuba dufise igihutu kivugwa n'abahutu tuba dufise igitutsi ko n'abatutsi igitwa kivugwa n'abatwa mugabo uzogende urabe twese tuvuga ururimi rumwe nta rurimi rw'abatutsi ruriho nta rurimi rw'abatwa ruriho n'ubwoko bumwe n'ivyo rero mugabo kubera kahise k'igihugu hari ivyo abantu bagiye bogera ko bagira imigambi yo gukumirana abantu bashaka kwigumiza ko ubutegetsi ari bonyene nivyo byagiye biza gusa nivyo tutakwirinda nukuvuga rero iyo tunganije demokarasi neza umwene gihugu akagira ijambo koko ivyo vyamoko bica hehe kira noneho abatutsi hagati yabo ntibaryana uwo ntibaryana abatutsi abahutu hagati yabo ntibaryana woza kora imigambi iriho buko ikomeye mu Burundi nitwoga n'abahutu gusa ikomeye none ugira bagenda barabona neza icuntu yoza gusa nuko batozana ivyo bwicanyi duhige mu vyiyumviro biteze imbere igihugu tugarutse ku rupfu rwa President Melchior Ndadaye uwo kwibaza ko hari n'ukuboko kw'abanyamahanga yoba yihenze uravye kijya gihe Melchior Ndadaye yagandagurwa urabona ko kano karere turimo katari korohewe mu gihugu cy'u Rwanda kibanyi bari bamaze imyaka 3 mu intambara mbere inyuma
yashitse naho hashika ivy'ihonyabwoko ryatwaye abatutsi. Aha mu Burundi urabona ivyaciye bikurikira. Inyuma urabona intambara yaciye iba mu gihugu ca Kongo yadukanye ibyabaye mu Rwanda. Intambara abantu bagoye akita bati intambara y'isi yose. Urumva rero ko hashobora ko hari ibintu bigenda bifatanganye. Jewe aho nogira nti aho twe turaharetse gatonyi tuharekere abiga kahise. Mugabo buriya ivyo kwisi ubu usanga ari ibintu bigenda bifatanye. Kenshi ugasanga nk'akantu kabaye ngaho no munsi karafise ingaruka mu gihugu. Bakubwiye yuko mu munsi twatabiye kuvuga neza dutohora neza ivyabo 2022 uzobona iyo byaje biva n'ingene abantu bagiye bavyifatamwo. Wewe urabona kwisi ahantu ubutegetsi bufata abene gihugu babwo bukarigita mugabo hakabura abantu kwisi nzima ari umuntu abangamiye gutyo kubera ubuntu bwiwe atagiramo n'ingwano ari umuntu bafata agatwara gakerera hanyuma isi ikaguma yimereye gutya. Nawe nibaza ko byava ko oya tuzega ko hanyuma reka tubirekere uriya mugwi mugo tusabe utebutse dukure mu nzira amatura ibintu byo tuba dutera imbere twibakira Burundi. Ariko mu 1993 ibara riraguye baragandaguye President Melchior Ndadaye mbashira hamwe mpuzamakungu harimo na ONU uruhara rwabo rwabaye uruhe mu vyari ko biraba kugira ngo batabare. Iyo batabara twari gukira bon barafashije dutanguye kurondera ingene twosubizaho inzego. Bararungitse ngaha mu gihugu ico no kwita ubuserukira adasanzwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi. Hanyuma aca haza Umuritanien yitwa Ahmed Abdallah. Yaragiye adufasha mu kugene twagiye tugerageza gusubizaho inzego. Inyuma baranaje kugira amatohoza ku vyabaye, ariko amatohoza yabaye hari benshi bayabonyemwo ibintu bitagenze neza kuko usanga mu kugene bayagize bitari ico bita bo kuvuga yuko bagenda baraba hose équilibré. Inyuma barafashije tumaze kwiyemeza kugira ibiganiro vyabereye yarusha. Ego byari bihagarikiwe na mwari Julius Nyerere ubwa mbere hanyuma na Mandela ubwo n'abanyamahanga nabo nyene mugabo bababanyi. Ariko n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishyirahamwe rya Afrika Union Africaine OIA muri ico gihe barafashije kugira ngo ivyo biganire bishoboke. Hanyuma barafashije mu kuza gushira mu ngiro byo twadukuye muri ayo masezerano. Je ndibaza yuko muri vyerekeye uburyo bwo gufasha kugarukana amahoro mu bihugu abantu barakwiye kuza bariyumvira uburyo bunyaruka iyo hari ibintu byagoranye bunyaruka. Je ndibaza yuko ngiyo ya 2023 haba ari cyo mu Gifaransa dufise un mécanisme d'alerte n'abantu bashobora kugira bati buno nyene duciye dufasha kuri ubu byari gushobora guhagarika ibintu nibifate zya ntumbero byashikise inyuma n'abarundi bakamarana. Je cyo nibaza nuko twebwe abarundi nyene twifatiye ingingo nziza tukarabyo tuvuye tukarabo twaciye tukarabashari cyane n'icurudi bukeneye ejo. Hari ibintu byinshi bishoboka kandi tukaza turiga kuza turafata ingingo no kwigenza bituma abantu bagenda begerana. Ko turiko turavuga nk'ibi vyerekeye Ndadaye, urabona Ndadaye ni byiza cyane, je ndabishima. Yaragizwe injungu ya demokrasi mu Burundi. Mugabo ndetse twibagira ko mu Burundi Ndadaye ntiyari kugira hashitse ari wenyene nabere gushika aho yashitse yahashitse ari kumwe n'abandi.
nakubwiye yuko muri komite y'umugambwe Sawanya Frodebu yagiye utunganya kuva mu 1986 gushika aho dutsindiye harimwo abantu batanu ba mbere. Muri batanu ba mbere rero eheraba Ndadaye yarishwe kwa 21 Gitugutu. Karibwami Ponsien yarishwe kwa 21 Gitugutu. Ndikumwami Richard yarishwe kwa 21 Gitugutu. Abo bose bishwe kuko bari imitwe n'amaboko yafasha Ndadaye. Turiko turibuka Ndadaye rero nabo nyine turabavuga. Turabavuga. Nk'inama nshinga amateka iziribuka Karibwami Ponsien. Ni kuki batamwibuka? Kandi ariwe yabaye umukuru w'inama nshinga amateka ya mbere yitorewe n'abanyagihugu inyuma y'imyaka twe tumaze tudatora. Ndasabye n'ukuri abashinga amateka iyo ngingo bayifate n'ukubahiriza urwego. Nk'ubu turiko turarondera amazina duha abantu. Karibwami yata umukuru w'inama nshinga amateka ntiyari kwicwa. Bimaze ubute yatabicegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka ntiyari kwicwa. Baze barabibuka mu nama nshinga amateka. Babatirita gutyo. Ndayikeza Juvenal yari mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu. Iyo atabico ntiyari kwicwa. Ndi ku mwami yata umukuru w'iperereza yari kwicwa. Abo mwiperereza baze baramwibuka. Bati ngaha hari umuntu yadutanguriye yazize iyi ntwara ya demokrasi twagiye kugwanira kandi tugatsindira. Baze baravyibuka. Baze baravyibuka. Nakubwiye nti jewe Frodebu turiko na Ndadaye twakoranye vyinshi zo turavyibuka. Aho rero n'ukuri ico kirahambaye cofasha kuko buriya igikomeza igihugu ningende gifata kahise kacu. Turiko rero turatunganya kahise ntiturabe gusa ibintu bitworohereza, turabe ibihiteka igihugu. Ndadaye yari kumwe nabo. Nico kimwe naho ngunda kuvuga kuri Rwagasore. Rwagasore igihe yariko agwana ntayo kwikukira ntiyari wenyene. Yasanze hari abantu mbere batanguye kwiyumvira umugambwe y'iprona atarataha. Muri abo bantu harimo Mirerekano Paul, harimo Bihumugani Leopold, harimo Bantugu Andre, harimo Barufuruguta. Nibo biza bitanguye bwa mbere. Hanyuma uwo mugambwe iprona wagiye kwa iprona nyuma bari bawise ubwa mbere INAP, Union Nationale Progressiste. Hanyuma rero kwa Gasore niho yaza asanga aho bashikanye agira ati reka tubaneze ngaho. Nabo bakamubaha rero kuko ari n'umwana w'umwami. Bakamubaha niho yababwira ati reka turabe tuwehe iri zina iprona. Mugo asanze hari kivi bari batanguye. Nk'abo bantu bakorana nawe. Iyo turiko turuka kwa Gasore amazina yabo tuze turayumva. Ni kahise igihugu cacu kadutera iteka. Cyo kimwe nayo mazina nkubwiye yabagendanye na Melchior Ndadaye. Abapadiri azozuma imisa. Bari kwa imisa ya Ndadaye twumve rya zida rya Karibwami yari umukatolika avugwe. Twumve izina rya Ndayikeza avugwe rya bimaze ubute bivuga ko nabo bagandaguye urya munsi nyene babagandaguye ko baronderera hamwe na Ndadaye. Nanje ngiriho ubu Nimana yanteretse gusa. Ne ahandi iyo bamfata nanje badi kumwe. Kuri wa bari bagira bati nani bantonya muramushiremo. Kuko nanje bamfata bari kumica. Ahandi bari kwica umugore wanje. Urumva rero yuko kugira gutunganya kahise ari ibintu bitoroshe. Nukuri tuze turaraba ibintu vyegeranya abantu ntihagire abantu bituma bagira kuri ubu nk'abase bafise imitima ihaha urasanga ihuha barashaka kugenda bibaza ibibazo. Intwaro iciye mu nzira ya demokrasi Melchior Ndadaye yaraharaniye we yamaze imisi 102. Uno munsi hari intwaro ikwije imyaka 14 isa nk'iyo nyene yagiye biciye mu nzira ya demokrasi. Mwebwe kuba hamwe yamaze imisi 102 uno munsi maze imyaka 14 hari umwizero bibahereza. Umwizero wobura gute? Igihe twava ku rupfu rw'umuvyeyi wa Melchior Ndadaye nyina wiwe twari twagiye inyabihanga. Hanyuma pye barampa ijambo nk'umuntu yagendanye n'umuhungu wiwe Melchior Ndadaye. N'ijambo navuze nti
abari ku butegetsi uno munsi Ndadaye nabo bafatanyije nitwe twobameneye umushike, iyo tutawumena ntibari kuronka aho batangurira. Nukuvuga yuko ivyo twatanguye baje babibandaniriza. Hari igihe mpora nibaza ikibazo, CNDD FDD abambere bayigize baba bagiye mu vya politike, baba bagiye mu gisirikare, abenshi bavuye hehe? Aho wagendaga harura ntibosanga benshi bavuye muri Frode. Mumbarize abatwara CNDD FDD, abatwara Frode, abatwara Mupfiki. Nico bakiriho naho bazoze bambaze ndabafashe, kuko vyonezereza Melchior Ndadaye ahari yogira ati bamwe bene wacu babana nasize agatima kagarutse, bubaka igihugu, twubaka igihugu. Ariko muvuze gutyo namwe muri mwavuye muri Iprona? Ivyo navyo nyene ndakubwiye muri Iprona nama ndabisigura misi yose. Namasigura nti je ndagiye muri Iprona ngiye gukora akazi. Twari muri strategy wacu yo kwinjirayo kugira ngo dushobore kubagwanya. Suko twemera ivyo bakora. Nivyerekana uko twaciye inyuma twe je ndagiye muri Iprona maze imyaka 2 twatangije kuvuga musabanya Frodeo ndi muri wo. N'umupango wa Ndadaye yarazi ubwenge bwana, nakubwiye yarazi ubwenge, niwe n'umupango yari yagize. Ndadaye yaraduciye inzira. Biranezereye cyane yuko ubu usanga izina ryiwe ryubahwa rikubahirizwa. Ndashima cyane ingingo zimaze iminsi zigenda zifatwa nk'ivyo kumwitirira ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ni vyiza cyane ivyo kumwitirira irya barabara bisigaye rimwitirirwa, sinovuga amazina ya nyuma yaheruka ayo twarahejeje vyaraheze, bisigaye rimwitirirwa. Ni vyiza cyane kuko bica vyerekana yuko abari ku butegetsi uno munsi bemera ico Ndadaye yamaze, kandi bagira bati ni wa ni ya ntambwe yaducira tukaronka aho duca. Nico gituma rero dutegerezwa kwama twubaha tukubahiriza iyo nzira ya demokrasi. Inzira ya demokrasi yaciye ni nzira izogora umuntu wese azoza agira ati nyina ndayisubiza inyuma. Abarundi barambaze kwinjirwamwo n'inzira ya demokrasi. Hasigaye gusa yuko tuza tuyikomeza, ntibagende bafate gusa ivyo gutora, bakagenda barana ingene iyo umuntu yatowe aheza agashira mu ngiro ivyo yatorewe abarundi. Ndashima rero yuko ubu umuntu yatowe amara igihe yatorewe. Jewe mu buzima bwanje sinemera kudeta muri politiki. Hari icyumviro navuze kuva kera, nsaba Imana, nsenga Imana nzobe mu Burundi umukuru w'igihugu wa nyuma yapfuye ku butegetsi akuwe na kudeta. Nzobe wa nyuma, ntihagire ubundi abandi basubira kwiyumvira ngo azohindura ubutegetsi biciye muri kudeta. Ubutegetsi buhindurwa na bene bwo, abenebwo n'abanyagihugu. Nawe utowe umenye yuko iyo bagutoye uba musitanteri, umudepite, umushinga amateka, umukenguza amateka, umukuru w'igihugu, iyo bagutoye ntuzoza ugira ngo bakugabiye igihugu, ngo bakugabiye ikomine, ngo bakugabiye intara. Bayikuragije. Uri umwungere w'igihugu, uri umwungere w'intara, uri umwungere wa komine. Uragirira igihugu, uragirira barya benezo n'abarundi sabandi nibo benezo ni uragirira. Hanyuma iyo uragira rero wegeranya zose. Iyo uri umuntu w'umurongoza aho uri musitanteri barya abanyagihugu bwa mbere, uri umukuru w'igihugu barya abanyagihugu bwa mbere. Nico gituma bintu jewe ntibantunganya, nkunda kuvuga nti byarambabaje mu buzima bwanje bwa politike nuko ntaronka uburyo bwo kugira uwo murimo, kandi ari uwo murimo utuza kugira. Ufise rero bikore kuri bose na bose. Biko turasozera muravye Uburundi aho bugeze no munsi, kuganye mubona hakiriho abansi ba demokrasi canke baraheze? Bariho. Gute? Bariho. Kuko yumvise nabi uyikoresha nabi. Ico ni cambere. Ica kabiri,
hari habo demokarasi itera ubwoba bagira bati bizogenda gute Uburundi bufite imigambi ngaha yemewe n'amategeko 37 aho wogenda karaba kino gihugu cyacu Burundi mu vyerekeye byo dukeneye twese iterambere by'ibiki byo sanga iyo bigambwe ifite vyumvira bitandukanye sivyo genda washaka kugenda ni kurubuga ntiburamenyesha makuru ntabanza kugirira ntuze propaganda mugabo je ndaraba ngahwiwisha woro buhoro ntugire ngo hari imigambire gitanu usanga ubu rero ico dukwiye kwigisha abanyagihugu muri demokarasi hageze amatora laba ivyumviro by'abantu umviriza ivyumviro abantu no musi nakahe kajambo mwobwira abarundi kugira ngo babandanye baca amakanda ya President Melchior Ndadaye ndafite icipfuzo urashobora gusanga izi njungu za demokarasi canke y'ukwikukira ku Burundi kwita y'ukwikukira ku Burundi tubavuga gusa tuvuga tuti bagasura tuzaniye kwikukira Ndadaye yatuzaniye demokarasi kuri ubu ivyo batuzaniye ico bavyumvira ko ingene babikoreye ingene babishikanye ico bagiye baraza Burundi tutacumva twese neza nico bituma nipfuza yuko abarundi bagira politike n'inzego z'igihugu twafata ingingo tugashinga ishuri two kwitirira kwa Gasore na Ndadaye kugira ngo turigisha abantu abarundi na cyane cyane imboneza mu bandi ivyo vyumviro byabo hanyuma ko twagize rero injungu umaze kwagira injungu ivyo bashitseko ntibikiri ubutunzi bwa Iprona cyangwa ubutunzi bwa Frodebo n'ubutunzi bw'igihugu nicyo bituma nagize nti iryo shuri rikitirirwa abo bantu hama ivyumviro byabo tukaza turavyigisha hageze ngitariki ya 21 urano gutaragiza ikiganiro ni vyiza hakagera nkaho duhura n'abantu aba bantu bimboneza mu migambwe bimboneza mu nzego z'igihugu bimboneza mu mwegwe abanyemesha makuru mu bashikiranganje mu bandi bose abihebeye Imana abandi abasukira bani mu ngaha tukavugana ivyandadaye hageze umunsi w'ukwikwa kwa Gasore tukavugana ibya kwa Gasore abantu bakavyumva mu Burundi turakunda kutibagira kandi turabarundi urazi yuko mu Burundi ijambo rifise urarokomeye cyane bakubwira bati umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo nico gituma abantu banezerwa bajya mu Burundi iyo begeranye bariko barahanahana ivyumviro kuri iki canke kiriya bishobotse rero nk'ubu tukaza turafata nk'umunsi wa 200 gitugutu ko mwijoro tugahurira nk'ahantu tukavugana tugahura nk'umunsi w'ugendezwa 22 gitugutu tukavugana ivyo kwa Gasore tukabivugana usanga bidufasha gutegera neza ivyo izo njungu zacu zipfuza kandi zadushikanyeko Ingaha rero dusozereye ikiganiro aho twariko tuvuga ku bijanye n'igandagurwa rya nyakwigendera President Melchior Ndadaye ryabaye kwigenekerezo rya 21 gitugutu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 muri kino kiganiro twariko tuyaga na President Sylvestre Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu kuva mu gihumbi kimwe amajana 1994 gushika mu gihumbi kimwe amajana 1996 akaba kandi yacitse ku icumu ico gihe Melchior Ndadaye agandagurwa. Sylvestre Ntibantunganya ndabakengurukiye ku byumviro byose mwashikirije. Murakoze cyane ko mwumviriye kuza tokata kino kiganiro nkabashimiye mbere n'abari koratwumviriza batakugikurikira hanyuma gusangiye musa yuko muri leta Melchior Ndadaye cyo namushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'ibindi bihugu hama inyuma yaho amaze kugandagurwa na censubira mu nama nshingamateka nja mu mukuru w'inama nshingamateka ivyo by'umukuru w'igihugu byaje inyuma rero y'urupfu rwa President Ndaryamira. Murakoze namwebwe mwese mwariko mukurikira kino kiganiro ndabakengurukiye nongera ndabikibanura mubandanye muryoherwa n'ibiganiro by'imbonesha kure yanyu murakoze.